hari ukuntu mwagenda muri inyungusha muri abantu b'abagabo b'abatama mu bijya bintu mubishobora gute mubitegura he bijya bintu n'umwimenyerezo dutegura turi ku kibuga ariko rero tukabanza kwitegura neza kugira ngo dutonde ku murongo neza hama rero tugakoresha umudiho w'ingoma ingoma zitatu ingoma imwe yitwa gisera iyindi yitwa murekure iyindi kabaraga rero izo ngoma nizo ziduha ritme novuga umudiho dukoresha muri inyungusha hanyuma rero umuntu agakoresha amabega yiwe akerekana mu nda rwose n'akamwebwe kenshi mugabo bijyanye n'indirimbo hariho akantu
bakunzi ba Axia Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, kwemera kubyara ubuzima. Turi aho bariko barasozerera ihwaniro ry'abasaveri mu Burundi. Hano twa turi kumwe n'umwe mu batamba bakuze, nagomba rero atwidondore hanyuma cyatubwira ukuntu yabibonye. Murakoze cyane, jewe nitwa Nyabizoya Vitali, nkabamba muri paruwasi ya Kavumwe muri diyoseze ya Ruyigi. Jewe ibyo nabonye turiko turakina, nabonye bitangaje vuma kuko nabonye bari babiteguye, bwari byiza cyane. Ubwa mbere mu nyigisho honyine twabonye batwusa akaranga, bakatubwira inyifato twoshobora kugendera muri byose. Nabona bitunganije neza, mpereye ku madiyoseze uko yagendera akurikirana no ku byo bagiye barashyikiriza bijyanye n'imigambi twashoboye kurangura. Ego, Vitale mwaratambye, uri mu bantu batambye bikaryoha, kandi ari wewe wari ukuze muri bo. Ijya ntambo mwatambye bayita gute? Ijya ntambo twatambye bayita ubudemera. Hari ukuntu mwagenda muri Nyungusha, muri abantu b'abagabo b'abatama, mu bijya bintu mubishobora gute, mubitegura he? Bijya bintu n'umwimenyerezo dutegura turi ku kibuga, ariko rero tukabanza kwitegura neza kugira ngo dutonde ku murongo neza. Hama rero tugakoresha umudiho w'ingoma, ingoma zitatu, ingoma imwe yitwa Gisera, iyindi yitwa Murekure, iyindi Kabaraga. Rero izo ngoma nizo ziduha ritme, novuga umudiho dukoresha muri Nyungusha. Hanyuma rero umuntu agakoresha amabega yiwe akerekana mu nda rwose n'akamwebwe kenshi, mugabo bijyanye n'indirimbo. Hariho akantu wari ufise waguma uzungagiza, kaya kawukoga kitwa gute gasigurika? Kajya kitwa inyobozo, akantu ko kuyobora abakinyi ubereka ibimenyetso, ni tukita agahunga k'inka. Agahunga k'inka niko dukoresha mu kwerekana ibimenyetso mu gihe turiko turatamba cyangwa dusimba cyangwa dufunga ingoma. Umuntu rero agakoresha kugira ngo yerekane ingene nyine abakinyi boshobora kuba bakinyuze kandi bakaryoha. Ego, akabazo ka nyuma Vitale, sinzi ko wari umaze kuza hano i Bujumbura uri kumwe n'abandi bantu n'abana batonya badashikana n'imyaka 10, wumva bimeze gute? Kuko mu ntango z'igihe sinashoboye kuzanana n'uyu mugwi, kuko twaherutse no mu 86. Muri icyo gihe rero hari imiyabaga y'abasore twari kumwe, ariko urabona icyo gihe cyose kirenganye, twashoboye kugira amahirwe yo gusubira kugarukira. Rero nk'ubu jewe naje imperekeza buhoro buhoro urugwaruka twari kumwe, ariko kandi nongera ndabafasha kubayobora muri iyo ntambo y'ubudemera kabo bwo mu Kumoso, hariya mu ntara muri diyoseze ya Ruyigi. Ego, Vitale turagushimiye. Murakoze.